ko imigabo ngo amaze gushora short list y'abakinnyi atifuza muri Real Madrid bari mu bitwa Eduardo Camavinga bakaba muri Rodrigo Goes bakaba mu bitwa Franco Mastantuono Fran Garcia Raul Asensio Ceballos we yamaze nabonye ubigana ngo bisa nk'ibyatanguye na equipe yitwa Ajax ku munsi w'ejo yasinishije witwa Michel Menyereza wa Kera Girona nagiye kubimenyesha Imana ishobora kuba yugurira n'imiryango ku mwana yitwa Rodrigo Goes ariko kandi yemeza ko ngo Mourinho n'umundi ashobora kuba yamaze guspekira umuntu yitwa Ricardo Calafiori kuri numero 3 share Critema za Mourinho ashobora kuba zigyoje kabisa urazoguze Calafiori ubukemu ikibazo cyuko dini yigira akarahakaja babalao ubukemu n'ikibazo cyuko Carreras yigira ku myaka 24 uyu mu international italien Ricardo Calafiori kuri numero 3 kwa Real Madrid Jose Mourinho yabwiye ati uyu niwe mukinyi mbona ashobora kuza akanenera ubwo umugabo bita Carreras ariko kandi polyvalence yiwe nuko nshobora no kumukenera muri axe central akaba yo mivyo nkeneye uyu niwe mukinyi nifuza seru kinyamakuru AS bivuga ko José Félix Antoine Mourinho amaze kubwira Perez ati kut witwa Calafiori Ricardo mwifuza muri Real Madrid kuri numero 3 bivuze ngo naho yari hasigaranye mukinyi umwe birumvikana witwa Carreras wasigaye kuko Fran bigaragara ngo Fran araza kuba agenda ari mu basohoka ntamwizeye Mendi nawe nubwo atari kuri short y'abasohoka ba Mourinho ariko nawe niwo mwizera wowe bivuga ko bazona reziriya contrat yo mu Italia nawe niwo mwizera Ricardo Calafiori kuri numero 3 kwa Real Madrid na demande ya José Mourinho muri contre cyangwa muri pour Jean Paul kubera ko biragoye ko ba contre kabisa ibi bwa mbere biraremurura equipe ya Real Madrid kumva ngo kuko vyari ko biravuga mu bakinyi Mourinho akeneye kwinza defensivement ngo yakeneye abaxiare babiri agakeneye umukinyi ku numero 2 no ku numero 3 donc yategezwa kurekrita aba defenseur bane cyane mugabo urekrise Calafiori Jean baza ko acabaho base nk'uvyo kunda equipe ya Real Madrid nyuma ya Dumfries igashinsha Konate gashinsha na Calafiori nibaza ko defensivement byo wabize Nega Mourinho n'ubu ntaraheza gusa nabonye ko biri baravuga ko nabone umugabo witwa Josko Vardiol we mugabo ari muri cible Jose Mourinho yifuza ko zinjira muri equipe kuri 3 bavuga cible ubaruka havuzwe Josko Vardiol kashano ko yonekesha no kuri 3 no munsi mu gitondo ariko no munsi yanitse umugabo witwa Ricardo Calafiori erega Calafiori na Josko mfata kari bamwe kubera ko role Geno batuma nizimo wibuke Josko yaguzwe nk'umudefenseur wo muri central ariko mu Pepe Mozart akoreshwa kenshi ubamfu donc n'uno munsi kwa Madrid Josko Vardiol partnership dufate yiwe n'umugabo yitwa Antonio Rudiger canke Konate irakunda Josko Vardiol umurungitsi mu bamfu mugiye muri central washizeho nka Dini na Konate canke Dini na Rudiger birakunda bivuze ngo umugabo yitwa Ricardo Calafiori ndetse n'umugabo yitwa Josko Vardiol ni bamwe profile ni zimwe nabakinyi donatire babaxiar bakinije uguru ku bamfu bakiniri ku bamfu ariko bashobora gukina no ku numero 3 kandi ugiye kuraba ansoki concerne kuriya kuntu reflexion yabo uburyo bakasarira inye nibindi nabakinyi jambo na ko ari presque bamwe usivye kiki batandukanya nuko Guardiola yabaye umukinyi do classe mondiale ibinyamakuru bivuga hakiri kare cyane par rapport ya Calafiori mwavyuka ko yaguzwe hafi je pense million jana zirenga ava muri RB Leipzig gaza kwa equipe ya Manchester City ni nyuma gato ya kiriya gikombe c'isi cya 2022 giyemesa mu vumba gazari bakina na equipe ze kwa ya Croatia rero je ndiko ndaraba hano arashobora kuba ku balance bakaraba ngo hagati ya Calafiori na Josko ninda bikunda ko turonka vyoroshe par rapport y'uwundi bivaye na projet barimo kuko dufashe deja nibaza ko na Valère Marchand zitangana umugabo yitwa Josko ategezwa kuba zimvye par rapport ya Calafiori bivaye nayo yaguzwe ikigira kabiri Josko Vardiol no munsi bashobora kuba kimona muri projet long terme ya City mwa bazo kubakira kari kubona witwa ni nabana bari mu rugero rumwe bari mu rugero rumwe mugabo urabe potentiel yaho bari Josko barashobora kumukonta muri projet long terme ari kumwe na Gay canke n'uwitwa Ruben Diaz donc aracari mu axiare beza City gikonta yokinana na Gay yokinana na Diaz yokinana na Kusanova batunze wese gusumbuka dufata karongo no munsi nubwo jewe kubwanje bakomeye Calafiori ni nimero 1 par rapport yo witwa Piero Incapi mugabo no muso wamaze kwinza utunze Incapi ukabutunze kwiyo poste nyene umwana muto nka Lewis Kelly wakina afise na potentiel yo kina hagati mu kibuga bivuze ngo Ricardo Calafiori ari ukuntu nkuno munsi we ari karasaba nka Arsenal ko yo kwigira muri Real Madrid Arsenal yo kumva ko ivyemera kwinza agafaranga amikirondera uwundi gusumbuko nka City yo ibona muri projet za ikensista cyane kukurekura uwitwa Josko Vardiol raison pour laquelle muga ngo kuri Calafiori ni sawa razimbutse par rapport ya Josko ariko kandi turavye na potentiel y'ibyo equipe gikeneye Josko bigaragara ko City kimukeneye cyane gusumbuka Arsenal bikeneye Calafiori nubwo na Arteta nawe atibagira ko kwisoko ashobora kubura y'uwundi Calafiori mugabo kandi ikintu nibaza
erega Arteta uramusugiye kuri Bakinyi atunze muri charnière défensive yiwe nka bose de formation n'abakinyi b'abaxiari unaharure ko Inkapi atari wabo ntituramenya ariko baramaze gusibura ko bategeza kumukura ngo bizorangirira he Real Madrid yabikoze cyitwa sure deal umugabo witwa Ricardo Calafiori afise iyo poids mu bintu vya mbere Jose Mourinho exige ugomba kuba uri costo ugomba ureke kumenya umupira mugabo kwa Mourinho ugomba kuba uri costo tuzo kuri ati genda useke naka umuseke umugabo witwa Ricardo Calafiori poids ni sawa taille ni sawa polyvalence ni sawa rigueur ni sawa technicité rero ikizikangroba ivyo vyose Jenny baza ko urinze wisanga ukwija bino bintu burya ari mu bagabo bake canke mu bakinyi bake ku mugabane wa Burayi wosanga mu zino karite zigera kuri 5 ashobora gukanira urukino afise kugukorera kuri post imwe canke kuyindi afise yo taille afise ni gihagarara no ni n'uburemere n'ibiro meme na technique ariko rero technique kajizi kangroba ivyo bintu vyose ugacumenye ngo ntunze umukinyi gitangaza fata umugabo yitwa Josko yinjira muri Manchester City yari Champions League Manchester City yaje gutwara mu nkino zo mu matsinda batsinda RB Leipzig bitsindo ndwi kuri kimwe niho hano Pep Guardiola baye convaincre akavuga ati uyu mu defenseur adutsinze iki gitsindo no mupira kina nta wamwiyegereza kandi muri match ari bari bagize kimwe mugabo ukinira RB Leipzig kumva yuko uronse opportunity yo kuja muri equipe je gutwara UEFA Champions League za Premier League zegeranye kwishaka biba vyoroshe mugabo namaze ugiye kwa Arsenal uraraba eske inyuma y'imyaka 20 badatwara EPL bagarutse batwaye Premier League bagarukiye kuri finale ya UEFA Champions League ubwo umukinyi wa Arsenal ntivyoroshe kumwumvisha projet a long terme yo kuguma muri club gusumba kumva ko murekura kuko turaza ko tubishikako mu mwaka uzoshobora kuronka umugabo witwa William Saliba bateba cibura niyo bamuronka bateba bagasanga si Saliba undi bipfuza ubwabo uruhebo muri mu mugabo witwa Gabriel Magalhaes buri mu bintu bizotuma n'ubundi bisanga Ricardo Calafiori bakimukeneye mugabo hamwe réussite Mourinho ya mbere yogira muri equipe yitwa Real Madrid no kuronka umugabo yitwa Ricardo Calafiori ariko deja rega kwa Arsenal Calafiori akini kibanza kimwe na Gabriel Magalhaes akini kibanza kimwe no witwa Pierre Nkapi iki kintu kiraba aje kwa Real Madrid azanye message zibiri ndumutitirere kuri post yari yo yose haba 5 canke 3 mbaye mwiza donc umwana wo kuri 3 yitwa Alvaro Carreras abaye mwiza nzokina muri Ajax nina Dean Huijsen ni yaba mwiza Carreras bikanka nzokina kuri 3 ukumva ngo aje mu buryo donc azanye possibilité nyinshi zikubwira ngo bari y'abana hamwe rero bari bararondeye uwo bakuza nibagende bicare bigingana umupira ukinwa bumve nico equipe nkuru zifuza kuko uyu bamuteretse kuri 3 niyo concurrence na Alvaro Carreras Carreras acagomba kwicara karinda ati reka ndaba bantanguriye mbere uburyo umupira bawukina banamuteretse muri 5 umwana yitwa Dean Huijsen mbamana agomba ni experience ubwa mbere azabazanye nizo tuzose mumenyereza ashaka rero je kuranda gwanje nanje no sijera umugabo yitwa Ricardo Calafiori ariko kandi Calafiori ni mwiza mugabo ansoki concerne challenge ariyo challenge umugabo yitwa Jose amaze gucamo uyataracamo kuko uravye uburyo yakoreje muri equipe ya Croatia ibibazo bahura navyo uburyo abari umwe mu bategerezwa kuyeka ukaraba kwa Man City kwa Pepe muri axe centrale canke ibubamfu ariro turuva kenshi kwa Pepe akoresha nko mukinya kini ubamfu mugabo muri equipe nationale agakira muri axe centrale kwa Pepe hose yarakoze mugabo kenshi ugiye kura mwanya munini erega nko kwa Calafiori tumuza ari mwiza muri iriya equipe ya Bologna acha tumako mu giserukiro rw'abataliyani iriya Bakinyero ya 2024 nivyo y'abataliyano bakinaero nyuma yahagiye equipe ya Arsenal cyamugura muri kwa ko na transfer we yagoranye bivugwa ko hari amafaranga Bologna yategerezwa guhereza FC Bar yavuyemo nyuma ya transfer donc hari pourcentage bari bandikiwe bikazagorana ariko mu nyuma birangira umusore yiyunze na equipe ya Arsenal hajya FC Bar ntiyamukuye muri AS Roma yagiye muri Bar avuye muri Roma inde
yarakinye muri Roma Calafiori Ricardo Calafiori rero yaje muri Arsenal avuye muri Bologna yavuye muri Bologna yaje gutwara igikombe Bologna oya ahubwo niriya Bologna nziza ya Thiago Motta iriya Bologna yari kumwe n'abantu nk'aba iriya Thiago Motta na Joshua Zirkzee Bologna Thiago Motta caja kwa Juve rero nariko navuga 2020 niwe asohoka muri AS Roma aja muri equipe ya FC Bare ikimudandaza kwa equipe ya Bologna mugabo baca bavugana ariyo pourcentage bazoba kuri transfer yose azokora agiye mu yindi equipe rero nagana ko nagavuga ngo amatier ya challenge bamaze gucamo Josco amaze guca muri nyinshi paraporo ya Calafiori mugabo Calafiori nimwe mu bakinyi ama equipe menshi yagera mu namwe potentiel mugabo nko kwa Arsenal atari explosa kubera ko buriya nk'uyu mwaka batwaye mu gikombe wari umwaka wa Calafiori ariko yagiragira imvune kenshi gashoboka wo muri ma grand rendez-vous bitwa ko bakeneye umukinyi mwiza nka Calafiori baronse version yiwe nawe ari muri babakinyi imvune ayivuye bitamufata umwanya kuko deja uvuze ikibazo cy'imvune na Josco ino saison ni presque ni kwanza Calafiori je kuko anje afite match nyinshi paraporo ya Josco vangereka gehe yaguzwe inyuma yo Man City ronse message ko hafa amezi 5 Josco bataza mufise ariko yuko deja na Rubin ko yari mu mvune na Ruben Diaz ari mu mvune bisobanura ngo bo ugeraje kuraba cible za Mourinho ni cible z'abakinyi bakomeye nanye ndavyumvira kandi ndavuga ngo uburyo abamenyereza bafite experience amenyereza beza abamenyereza bakomeye bagira cible zabo babitandukanye n'uburyo izi cible z'abamenyereza batoza ziko ziraza uravye nka cible za Alonso yahawe umwanya no gwatikora cible ziwawe yagendagira byabigwa Ronaldo point ashobora kubona umunsi ari Jose Mourinho Perez gusumba undi muntu wese yoza akavyivangamo nese Mourinho ni yavuze ko bibe mu vyo yasavye vya mbere ari guhabwa liberté mu marokritie mwagarutse cyane kuri kucohereza Madrid uno munsi nta muntu yogira dute kuri Calafiori mugabo nka Landry ahubwo je mbona umengo ko Madrid ishize kuri balance kuri Josco na Ricardo Calafiori mbona vyo bigoye kuja kura Calafiori kwa Arsenal gusumba kura Josco kwa Man City kwa City itakaje Pep Guardiola kumwe nawe amaze no kuvuga ko ashobora gusohoka cyane kuko nivyo navuze uno munsi nakitwereka ko uno munsi Enzo we yifuza gusohoka kwitwa Calafiori mu Arsenal Enzo kandi projet imeze neza Enzo Maresca uno munsi kintu cambere tereza kugwana nugumana abakinyi bango beza bari mu projet za Man City mugano munsi kwa Calafiori wabivuze neza haro 2000 nawe bitaraba confirme ko Saliba ashobora kubagwa amaze kubagwa Arsenal gira precipitation zo kondira mu defenseur azotanga no mwaka kuce ba recruit mu defenseur wabo mwiza mu gihe bafise byose bishoboka kugira mu convict kuguma muri project buri basangiye umwanya na Saliba ni Mosquera mugabo Saliba Mosquera yisanga mu kibuga nimba Ricardo Calafiori n'ubundi atazoba yatango yitwa titere ku nimero 3 azokwisanga bamurekuye bafise icitwa reduction muri defense rega Calafiori ni woreka kumurekura kubera ko wisanzwe uri oblige kugura umukinyaza kubera ko bona ko ariyo quality watakaje muri Saliba Mosquera dafise uca ahubwo uribera uyu mugabo yitwa Calafiori kugira ngo uronke amafaranga na masse salariale uganye hari ariyo Kerry hari na Incapi wabo ntibirarangira ntituramenye ngo baramugura burundu cyane ntibamugura ariko se twiyumvire access centrale byakoresha bigaragara ko ikintu cyambere Mike uno munsi dufate access centrale dufate wabuze Saliba none access centrale ya Gabriel Magalhaes na Calafiori yakunda nikunda mugabo ikintu cyambere Hazard equipe yatwaye igikombe no mu mwaka uzitangura abantu hariyo bahanze amaso gusumba izije guhangana biragoye kandi no muze equipe yitwa Arsenal uno munsi mu mwaka uzigarutse gatwara EPL hari umuntu turetse nivyo yogira amakenga mugabo equipe yitwara ibikombe twayibonye yari ifise squad yagutse kandi yagutse abakinyi beza buriya sineza ko kwa Arsenal umuntu muri iriya defense yose umuntu ashobora kuba yidoza umwanya yoba yakinye n'umwana yitwa Maideske ariko mugabo uravye Ricardo Calafiori aza eske uno munsi nitwemeza ko Arsenal yoba yavuye kuri pressure y'ivyeho rikina bakagaruka gukina total football uyu niwe nimero 3 mwiza bafise ikintu nona kongeraho genda urabe nivyo tuvuga ko no mwaka Calafiori yagonzwe n'imvune mugabo naho yabinduye imwe Arteta mufise vyabegoye kutamubona ari mu bantu bamugarukanye ku gikombe ca EPL rero bisobanura ngo jembo naho ngaho ntabwo navuga ngo yoba imbongamizi yo kutiyumvira kuri Calafiori kubera ko uri equipe nkuri nka Madrid kuko munsi batereza kuja muri precipitation zo kwibikaho abakinyi beza bafise mugabo no munsi physiquement byamukundiye Jose Guardiola kuko izi uburyo no vuga ngo Calafiori wo mukonta kuri ku ruhande bamfu no muri axe ko nimero 5 niko na Josco wo mukonta kuko nawe nyana ashobora gukina nka nimero 5 profile nizimwe ahubwo rero mbona umengo
kukuretse ko sinzi ko ruva ko ikintu kitwa physiquement hari uburyo nivyo Josco mva ngo yahuye na challenges zikomeye mugabo gutwara umukinyi wese yatwaye Premier League muri projet Arsenal nawe nyine hari challenge afise kandi zikomeye zishobora kumukomeza nk'umukinyi bisobanura ngo rero mu gihe Madrid itogongwa n'ivy'imigwi aba bakinyi barimwo ibifuzako ni cible nziza kuko baravuze ngo meme ngo ninyuma ko imva ngo yo kwinjiza Konate na Denzel ngo ntabwo Madrid irashira akadomo ku bakinyi binyuma bakeneye kwinjiza ariko je kwa Arsenal raza kantu ndiko ndarangirizaho gakomeye cyane nuko Sisco mwanawe Arsenal mwako zirondera iki izoza irondera kugumana bwa mbere bukomezi muri defense yabo ariko kandi yongereza ingufu offensive mako twabonye kari equipe tunze defense za mugabo offensive matakino na kimwe ubusatizi bwabo bugaragara ko bwabafashije mu match konta bivuze ngo Arsenal izorondera gutunga equipe ivise attaque nziza iza kuremurura umuzigo kuri no defense igomeze ibuye buri mwanya ariko kandi nitwirengagize ko no mu byaremereje Arsenal nuko Arsenal gitige zitunga aba defenseur n'imiburiburi bashobora gutanga iyo apport offensive ko nabivuze uraba defenseur Barcelona bakina 2 bahoze de formation araba axial bivuze ngo yaba Incapi yaba Calafiori uzoraba yaba Ben White yaba Timber yaba Mosquera donc bose Arsenal nta muraterari ifise kiretse Reis Ismail Estate erega na Wiskeri yaje de formation mu mediateur urabona uko byari yareze hagati mu kibuga rero bivuze ngo Arsenal n'imiburiburi yusanze utunza aba defenseur bawe beza mugabo wa mwanya ukeneye wa mu defenseur agufasha offensivement ukamubura gica kibi kibazo arico gituma mvuga ngo badesize kugumana nka Incapi uno munsi dufata karure do formation mu axial bamugumanye kubwanje kugira ngo bongereze fresher yo gukina nuko mwakuza barokirite mu defenseur ari beaucoup plus offensif par rapport y'umugabo yitwa Piero Incapi mugiye ngo ku nimero 2 nawe ngamwo decide kugura undi mukinyi sinibaza kuzogura umukinyi do formation mu axial aho kugura umukinyi ashobora kugira ico a contribute offensive makuri riya kuruhare ari nawe hano nshaka rukacamuga ngo ni gute nivyo ndumva n'umukinyi utegerezwa gutunga kuko nk'ubu jewe notuma ndeka kugura burundu witwa Incapi nkagumana Calafiori mugabo nibutse ivyo Calafiori navyo yatanze à l'absence nako ivyo Incapi yatanze à l'absence kuko uno munsi bigaragara ko saison nk'ibice 80% by'inkino za Arsenal yakinye ariko kiriya kintu jewe ngarutse kuri ariya majambo Patrick Vieira yigeze kuvuga kuri Arsenal ati Arsenal ko yasafaringa n'umwaka mugabo bikurikirishwa kuzatwara ibikombe yorohewe ariko ariyo ADN ya equipe yitwa Arsenal no gukina umupira sivi uwo mupira no gukina umupira kwa Arsenal umugabo yitwa Ricardo Calafiori ibice 90% vy'ivyo atanga mu kibuga bivanye na technique sitafise umugabo yitwa Incapi ari for defensivement Arsenal dushobora kuyibana mu mwaka uza n'ubundi ivuga ati twagarutse muri ADN yacu ubu nta kintu abantu bakitwishuza tugomba gukina umupira avec nos propres défenseurs kandi ukeneye kuyubaka umugabo yitwa Ricardo Calafiori ariko na minota yise 2064 yagiye arakogwa ko n'imvune mugabo imvune zimaze kumukorako hari ni match yarakomeye twabonye umugabo yitwa Ricardo Incapi nako Pierre Martin Incapi yakoreshejwe bivanye n'ubwo babwamaze gutekera umugabo yitwa Arteta ko ashobora gutakaza Premier League ningene style doji yamaze guhinduka akagomba gukina defense arazi ngo n'umugabo nubwo ari mu defenseur mwiza defensive mari faible par rapport à Incapi akavuga ati reka dusafaringe Incapi tumukoresha mugabo mwakuza je suis sûr et certain ni Arsenal izo yagarutse ku karanga mutima kabo gutakaza Calafiori byo go Real Madrid dukina umupira hamwe Real Madrid igize réussite karonka Calafiori yo bironzi kawa yumye ariko je ku ruhande gwanje nanje mpagaze ku ruhande gwa Edi ndabona kuronka Ricardo Calafiori no kuronka Josco vyokora gusumba uyu mugabo aba bari muri projet itanguye gusha rero hiye itanguye gutwara muri projet bigaragara ko basanga bahemukiwe umuvyeyi wabo arabataye aragiye nibazi bizokwikira buri muntu wese agomba kugira amakenga mbega ibihe vyiza nagize hano bizobanda kuri fresher mumenyereza bagomba guha equipe nico kintu navuze buri urabe Arteta mu baratero biwe n'imiburiburi ahantu habari Alezi yo bafise umupira nigiye afise Calafiori canke Timber ahasigaye aba bagabo batari mu kibuga muzorabe ko yataguma degaje imipira abazinga umupira je commence buryo na Mosquera urataka je commence bavuna na Incapi urataka hariyo probability nubwo tuvuga Timber no yitwa Calafiori karibo beza afise mugabo turazi kuno munsi ari abandi bakinyi beza ballon pied offensivement gusumba Ricardo Calafiori simvuze ko azoca murekura offensive mugabo basi iyo opportunity yaboneka dano bit yo kuzana nkundi yo bari karasibla mwiza
mu kijanye no aza kwa biragoye ko uja ku isoko ujana amahera mu gihe ufise umwiza wamugurishije yenda ubwo ikintu gihari no munsi Lewis kero uburyo Arsenal Arteta mukoreje muri fantasy yamaze gutanga confiance ku mugabo yitwa Martinez hagati mu kibuga uri Martinez Zubimendi utadugije ugwe guricara munaza kwa muri abakasteri babiri dutunze niyo wanaruduza umwana yitwa Kelly yarakweretse yuko vyose bikunda mva muri izi probability ko Arsenal ishobora kubura Saliba nukwiranje kugumana Piero Incapi na mva Mosquera we mva no Mosquera axiale ni lateral droit mwebwe babiri muza muri ngaho nk'abakinyi baherekezo bitwa Margaret bisobanura ngo rero biragoye kuca uvuga ngo reka nje nkosore Calafiori umwe makinyi beza muri projet kandi tukaba tuzi ko projet ya Arteta muri Arsenal uno mwaka tigeze shika ijana kwijana kuvyo bifuza ko ndibaza ngo hari kundi kuntu ngira ngo muri mind ya Arteta vyari guhinduka iyo twara Champions League na Premier League umwaka umwe gusomba no musiko kuvuga ngo twatwaye Premier League reka tuje kondera Champions League tugaruke muri show za Mourinho Calafiori na Josco Gvardiol peut-être no munsi muri show karakora bose n'abakinyi beza ariko hageze gufonsa ubwo yofonsa kurinde peut-être bigaragara ngo Jose Mourinho vyo mworohera ko uwo mukinyi comme si Mourinho ashaka ko murongo Calafiori niwe cible peut-être ariko nawe yavuze muri l'équipe comme si Mourinho akunda abakinyi bari costo comme si Mourinho akunda abakinyi avuga ngo duhuriye muri duel ndaguse kunyegereye cible nziza y'umugabo witwa Ricardo Calafiori mugabo ibaye equipe ifise umumenyereza ari foro tactique nko kuntu tubona ba Luis Enrique nko kuntu tubona ba Pep Guardiola ndetse n'abagiye batandukana ariko Mourinho mugabo ntabwo abivyo bya tactique nizo ariko navuga yakagomba gusibra Josco Gvardiol mwiza baropier plus experience mugabo uvuze ngo ngomba gusibra mu defenseur je nitwa Jose Mourinho nk'aba bagabo babiri na Ricardo Calafiori ni mwiza baropier mugasugwego gwande gwa Josco Gvardiol ariko we ikintu cyambere kita kimutunga ni gihagararo ni biro novuga do uko kuntu ari costo na taille vyose biza bikabwira Jose Mourinho ngo nimba wifuza umu defenseur mwaba babiri gura Calafiori shwa ya mbere wiyumvira Ricardo Calafiori uyundi wo mwiyumvira ari kwa mubuza deja kandi nuzenya niwe yabaye mu mvura umwanya muremure paraporo ya Calafiori Josco